Reka tubaramutse cyane mu inshuti zacu zakadasohoka mu dukurikirana uko ko bwije ni Argos TV ikiganiro cyo mumaze kwa mutubona bari baza ko bamaze ukimenya ni Sport Tempo tugenda tuganira ibivugwa hana hari mu makuru y'inkina barabaye mu ndwi ziba zagiye zirangira ikiganiro musazo menyereye kandi mugishikirizwa na Jewe Ritonde Darsamo na mugenzi wanje Divin Dushime sinkimubaza yuko akomeye kuko muri uko mushize yatubwiye ngo ni sawa cyane nibaza no uko atacaciye mu bintu bimere nabi umeze neza cyane Divin Dushime aho sinza kubihagarara ko cyane tubwira ko nk'umujyi w'igisayira tuvugangira ingingo nkuru tuza kuba tugaruka ko muri kino kiganiro cacu novuga ko tuza kuba duhera mu nkino za basketball zako ziraba mu ndwi yarangiye haba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega ariko kandi turaza kuba tuvuga ku vyerekeranye nuko byari vyifashe naho nyene mu mupira w'amaguru ndavuga muri Primus League bo bari bageze ku ndwi gira 27 novuga yuko hasigaye indwi zidashika na 3 kugira ngo ihiganwa ry'umwaka ribe rirangira ariko kandi ku rundi ruhande ni inkino buca ari inkino nazo z'igikombe cy'umukuru w'igihugu gice ca kane gishiri ca nyuma kigiye kuba gitangura kuri uyu munsi duhere muri basketball canke duhere muri football kaduhere mu rukino ngira ngo abantu novuga ko batatambe badakurikirana cyane amakuru yasanga agoye no kumenya ni mu rukino rwa basketball mwamenya ko mu gisagara ca Bujumbura haruka kurangira inkino zitwa ngo ni ASEBA playoff ari inkino zihuza imigwi ijya usanga yarakurikiranye cyane usanga iri imigwi usanga mwihiganwa ariyo iri imbere gusumba mu gisagara ca Bujumbura kandi imbere y'ibyo nuko twabwira ko muri no shira hamwe rya ASEBA ari shira hamwe rya basketball mu gisagara ca Bujumbura ariko arategurwa n'amatora ego rero mu rukino rwa mbere nibaza ko kugira ngo tubivuge neza zari inkino zihuza imigwi ibiri hariho Kerne akabona na Dinamo mu rukino rwa mbere inkino zategeza kuba ari inkino zari inkino zine sivuga ngo zategerezwa habaye inkino zine umugwi wa Kerne mu rukino rwa mbere yaratsinzwe itsindwa n'umugwi wa Dinamo amatsinda 80 kuri 61 mu rukino rwa kabiri naho byasanga ko Kerne yaciye yivyukiranya itsinda umugwi wa Dinamo amanota 58 kuri 48 57 kuri 48 hanyuma mu rukino rwa gatatu Kerne isubira gutsinda itsinda Dinamo amanota 63 kuri 58 ubwo uri kurumva yuko ya manota twashika ko ku rukino rwa mbere yigeze ashikana 8 ntibyasubiye kugaruka ego mu rukino rwa kabiri canke nako rwa nyuma ariko rwa kane umugwi wa Kerne wasuye urivyukiranya kandi utsindaho gusumbya naza no kuvyukiranya ahubwo warashimangiye mugabo ubu nahe kuduza amanota gatoyi tuvuge ngo wararengeje amanota 70 utari bwashikane mu amanota 75 kuri 36 ego hanyuma bice birangira rero umugwi wa Dinamo nako wa Kerne utwaye iyo ibikombe bibiri novuga ati bikurikirana mu gihe kitanganangira n'ukwezi igikombe cihiganwa rya basketball mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'iki ca playoff eka mbere na playoff ego mu gisagara ca Gitega naho urabona yuko zari inkino zagiye zitunganywa na Fondation igikombe ca navuga ni Coupe du Travail ni Coupe du Travail abantu tubona batuzanira tuba turi muri Coupe de l'Unité tuba turi muri ari gihe saga mengane byinshi umugwi wa Aigle Noir hamwe n'umugwi wa Imbeya na message ngozi hamwe na Young Sisters na Young Eagles nako Young Sisters ni y'abakobwa nizo zari muri rino higanwa ego umugwi wa Aigle Noir watsinze mu rukino rwa mbere amanota 99 kuri 49 ya Imbeya mu gisagara ca mbere yuko tuja kurundi rukino Aigle Noir ngo baje baguruka amakuru abakinyi baratandukanye nibaza ko ari cyo kugira ko umwakwezi twarabivuga bari kumwe na Roko bagisumenyereza Roko turavuga ati uko biri ko Aigle Noir yaje kurabitere mu mwakuza izoza ari Aigle Noir biraboneka ko nubwo twovuga ko iyo isanzwe imenyereye amahiganwa bunye tuvuze umugwi wa Imbeya hagati mu gihugu Igitega ntiwifashe nabi cyane ariko kandi hari ibintu byagiye birahinduka ku mugwi kuri no mugwi ariko twovuga ko Aigle Noir ku rugero twari tuyibona ko muri championnat y'Ubujumbura twovuga ngo kino gikombe yagitwaye bigenze gute biraboneka ko hari ingufu zishasha zirimo bariteguye abahungu ba Romisi ariko kandi si ivyo gusa umugwi wa Aigle Noir
umugwi wa Aigle Noire biraboneka yuko hari abakinyi bashasha bazanye yani ibintu ariko nakubwira yuko ari bwa mbere batwaye igikombe cyo muri basket ego bwa mbere batwaye igikombe cyo muri basket tuza kugaruka ni njye navuga yuko ni ubutumwa bariko baratanga kundi urabona ko ari message ngozi muri basketball nayo nyene igenda itara imbere ya Young Eagles yabiheranije kubita amanota 57 kuri 49 bityo message ngozi kuba yegera mu vya finale biba birarangiye umugwi wa Aigle Noire niho haciye hakinwa ubwo urukino rwa nyuma twaje kubabwira ko ari Aigle Noire yagitwaye kino gikombe na Young Eagles itsinda Young Eagles amanota 73 kuri 50 usanzwe ni urabona yuko bamwe n'aba Young bandi ni Eagle full nyene nawe ni bawo yaraba Eagles byari byoroshye yuko Aigle Noire ishobora kubinatsinda n'uru rukino ego mugabo biraboneka n'ukuri ko amanota y'anabatsinzi n'abarushije kuko urabona yuko abatsinze amanota 73 kuri 59 ego difference amanota ashika 10 novuga yuko ku ruhande abari make novuga yuko antwa Aigle Noire muri football hariho ivyo bariko barakora kabisa novuga yuko bageze ku rwego rushimishije muri mu migwi ya hano hagati mu gihugu urabona yuko yo ngahi wacu Burundi urabona umuntu aho baratandukanye mu gisata ca basket Aigle Noire twarayumvise mu minsi heze mu byo kwinonora imitsi muri ababiruka novuga yuko byose bizungurukira ku mugabo umwe uko biri kose umuntu umugabo novuga yuko Reverien ndi kuriyo twari ko tumubona muri football tuvuga ati ariko arakora ibikora inka aragiye no muri basket twiteguye ko dushobora kubona Aigle Noire yiserukiye igihugu mu minsi nibaza yuko bishoboka ariko kandi barazi ko hari ya experience isigura bariko bakina championnat itoroshe aho tubona umuguru nani aho tubona umugwi wa Kerne tubona umugwi wa Dinamo n'iyindi migwi si migwi yoroshe kuvuga rero ngo muzinga kuvuga ngo ushoke ngo utsinda userukire n'igihugu ni ibintu bitoroshe Kerne yareka gutwara igikombe muri championnat hamwe no ariko nubwo bitoroshe dive jewe aho nza guhagarara naha ubwo urambe ni kimwe ariko Aigle Noire iriko novuga yuko jewe nashatse gufata Aigle Noire Basketball Club uko ndayibona ikaza kuba igira kuri discipline na zana yandero dusanzwe tuzi muri Aigle Noire ikaba muri football jewe ndabikubwiye mu myaka 5 ndabona uyu mugwi ikintu nibaza ko ushobora gufasha cyane muri Aigle Noire ni cyambere nuko nabakinyi hamwe byo bari byo ko abakinyi twabonye bamwe bagiye gukinira Aigle Noire byo bari byiza koko nabakinyi bakiri bato ikindi naco biboneka ko mu yindi migwi nubwo bafise ako kanyarigabo kamwe ka experience tuvuga usanga bari ko baragereza imbere gato muri basketball ntituje ngaho tubihishanye ko basketball ngaho buno Burundi bwacu amatara twara yabonye mugabo hari imigwi yose yabayeho jewe muri rusange ndayifashe ngira mu Burundi ngo ducanke bagiye bahura n'ibindi bibazo ariko byaraboneka yuko aho bifujije kugira ntivyabakundiye ariko rero Aigle Noire tuzi dufise urundi ruhande rumwe aho bifuje kugera aho bifuje kuba bogera muri football bariko barahagera bisigura iki ibiharuro bakoresheje muri football nibaza yuko no muri basket bishoboka niyo mpamvu ndiko ndavuga ni barafise ama potentialite canke barafise ibituma byoshobora kubafasha cyane hariho ugutunganywa kwiza uburongozi bwiza hama hakabaho osi nuko abakinyi babo ntibashaje nabakinyi bashobora hamwe bo bitaho oya ni bimwe nakubwira uko kukuravye no muri football ko babikora hageze kuri recruitment yo mukinyi bo kuko ntibatuma sijya bindi ngo coach ngo narose umukinyi ngo no bamaze bamukurikirana bafite ama statistique yiki nibaza yuko nibaza ko hamwe boraba neza bakaraba ingene batunganya umugwi wabo kandi bakaraba n'abakinyi twovuga ko ari bihangange kumbure bashobora kubegera bakababwira ati ni mwegere ngaha ego nibaza ko byafasha cyane gose kwegera imbere ego tuva kuri basketball twerekeza mu mukino w'umupira w'amaguru naho urabona yuko yari 727 umupira w'amaguru novuga yuko turiko turegereza impera ya champion ariko kandi nukuri indi no higanwa
nabiheruka kera naheruka kera kubona imigwi mu ndwi ya gatatu imigwi hafi ine uvuga uti utsitaye umuraduze kandi urakorotse ikibanza kinini nk'ubu unye umugwi wa Kayanza United ni uwo mugwi wa mbere je noza kuvuga Kayanza United mu minsi yeze yari mu migwi iriko iraharanira kudakoroka yaranira no kudakoroka yewe wamu imbere yuko haza Amasi ariko Amasi araza arahinduye ibintu yewe ngwabo no munsi novuga yuko imbere yuko urukino rwa Flambeau du Centre ruza kuba twanda Kayanza United ku munsi wa gatandatu niwo mugwi wari wa mbere ngira ko novuga ati nyaraguritse ndababwira uko inkino zagenze urabona ko ari Burundi Sport Dynamique yagenda ihura na Kayanza United igitsindo cabaye kimwe ku busa Kayanza United niyo yatsinze ari kuri stade Ntwari Bujumbura ubona yuko Buja City yahuye na Royal bari bahuye mu gice c'8 gishiri cyanyuma muri Coupe du President Royal kabatsinda ibitsindo bitatu ku busa ariko muri irane n'inkuru twari twagarutse ko ku rubuga rwacu ego ubona yuko ngaha Buja City na Royal Buja City novuga yuko yagerageje gushiramo akanyarigabo urukino ruhera ari gitsindo kimwe ku kindi hari ingozi yari message ngozi yagenda yakira rukinzo urukino rwarangiye ari kimwe ku kindi Bumamuru yihereranya Olympic Star ibagema ibitsindo bibiri urukino rwabereye hari mu Cibitoke yari stade Runani Musongati na Reserva batahari ibitsindo bibiri ku bindi hari kuri stade mu Ruyigi Flambeau du Centre ihura na Vitaro babwira ati ko biri kose ni mwebwe turabubaha Vitaro ariko kudutsinda ngaha nibikunda urukino zo kurangira ibitsindo bibiri kuri kimwe Interstar byukuri abanyamuji bibujumbura ibintu byabaye nabi kuko Atletico yabagemye ibitsindo bitatu kuri bibiri ibiriko biratuma Interstar no munsi tuyiharurira mu bibanza bya nyuma ndetse bamwe mu bakunzi b'inkino bagenda bavuga ati karabana ko irikira Interstar rakorotse kurundi ruhande novuga ati urukino rwari rusa no rwa nyuma ku munsi wagira 27 ubona ko yari muzinga yoyo bisane byarangiye ivyayo muzinga ibitsindo bine kuri kimwe nibaza yuko umuntu atorinda no kuvuga birebire kuko urutonde byaramaze kugira bati nubwo Yesu Kristo yogaruka ko ibitangaza kubona muzinga mu gice n'ubwinga byo hagarika nivyo hagarikwa nokuri umugwi wa muzinga baza kwa ni kuri wewe ni iyindwi ya 27 nivyo wasenega n'uruwa bigaruka ko ariko ni kihe kintu muri rusanga aho tugeze no munsi biri no championnat biriko biguhicirwa nyabike canke ni gihe constant wewe uri uragira inondwi ya 27 irikiranyibutsa mu 2017 championnat ya 2017 ingene yagenze ndibuka ko mugwi wa LLB Lydia Ridike wakinye na message urukino ngira ngo rwa 29 message itazi neza ko havi twari gikombe hari nk'ikinyuranyo c'abanota nk'abiri nkuko canke nk'atatu kuko urukino Ridike ngaha yagenda inafatangana na Atletico kuko bana yuko ndibuka ko urukino rwabo na Atletico na Lydia Ridike n'urukino rwa benshi baravuze ati Lydia Ridike ubwo rukino bisa nkuko mengo na Lydia Ridike yaranarutakaje nimba batanganije mugabo tuze kugera kuri yo tutabona ingene bizogenda rero ngerageje kuraba rino higanwa uno mwaka kino uno munsi wa 27 jewe umpaneze gicapo cyo muri championnat 2017 kubera ni championnat twabonye rivalite y'imigwi ibiri ikibazo kimwe nza kugira ko ndakubaza ngaha ni championnat ikomeye canke n'abakinyi basubiye hasi abakinyi basubiye hasi ahubwo ni imigwi iriko iritegura bikomeye kuko biraboneka ko uno munsi dufise muri course canke mu higanwa nyene ryo kurondera igikombe dufise imigwi Kayanza United tukagira Message tukagira Flambeau du Centre tukagira Musongati iyo niyo migwiza cyane imbere biragoye kuvuga ingene imigwi ine ubu ni nkaho ari nka navuga ni nka courant irimo iri mondial tugaragaje kuraba mu Bufaransa Paris Saint-Germain Lyon Monaco zose zari zimeze nk'iziko ziragwanira ego no mu yandi mahiga mukabona ati muri Espagne la même chose abetse nabonye rugeko ni ya mashampiyona nabonye ari kararangira yo ugiye kuburi ko ari kararangira mugabo kandi iyo migwi iregeranye biboneka rero ko imigwi
hamwe bavuga ngo higanwa rya football ngo rya mu Burundi ntirikomeye biraboneka ko kwimigwi n'ukuri ubu yarahinduye filosofi kandi ibintu byahahora mu minsi heze hamwe batanguye gushika mu minsi ya nyuma baca batangura kuvuga ngo none ngo nta kontu ngo mwavugana ngo nabana kango ngo kugura amazi bitagihari iyo hageze bino bibonetse ko bimwe bya sociale twumva haragera igihe n'umuntu akagukotiriza amahera ngo kugira amufashe mu bya kuko yaba ari ibintu bavuga ngo ni imigwi idakomeye canke n'imigwi iganwa ryagiye hasi nta rivalite nk'itwa tuko turabona tubona umugwi uri hejuru cyane gusumbya reka turindire indwi ya 28 na 29 ndetse n'iya nyuma ariko uko biri kose nibaze kutuzoshika ku yanyuma twamaze kumenya umugwi wamaze kubutahukana kino gikombe tuva ngaha ni coupe du président ariko imbere ko dushika mu gikombe c'umukuru w'igihugu dufatiye kuri no munsi nyene wa 27 wabaye biraboneka ko hariho migwi iri kirasotera ahantu habiri mugabe tarishiri uravuga umuguwe no yowe turamanuka gatoyi nkuko wagira bivuge Vitaro izohora na Royal yego hanyuma Musongati izohura na Olympic Star iyi migwi niyo yaze ko ari migwi ihuye bipfa guhereranga urumva rero kumbira Royal yinjiyemo Royal yinjijemo kubera yo nterikiragwanira igikombe ariko Musongati irikira kigwanira Vitaro nayo sumugwi mutoyi wovuga ngo ntimenyerere ino higa inatuma haba competition ituma haba ngo na competition uravye ntuze competitivité ihari akaca haza umugwi wa message akaca haza n'umugwi wa Flambeau du Centre umugwi ubuzemwo gusa umuyirikira rondera igikombe n'umugwi wa Kayanza United bisigura yuko kuba muri championnat bimeze nkuko biri no munsi no kurundi ruhande ibintu biragoye kuko tugeragaje kuraba igere bizohava bigenda tuzosanga hari imigwi irikiranyinyurana mu gikombe c'umukuru w'igihugu no kuri championnat nk'ubu nka message ngozi na Flambeau du Centre ariko ngaho hariho imigwi kandi urabona yuko aho bageze ntaho guheba hari ni n'ibintu byigeze gushika mu mwaka wese sinzi ko wibuka Musongati iri habiri bikayigora ahantu ija no kuri championnat hamwe na coupe du président abantu ngira batabiraba barakwiye kwisubira ngo ibintu ziba zigiye kuba zimere muri coupe du président naho urabona yuko ari kuri uyu munsi wa kabiri ubona yuko ari Vitaro mukanya nza kubicakirana na Royal Musongati nza kubicakirana na Olympic Star ku munsi novuga ati kurundi ruhande ni hariya kuri stade Urunani ubona yuko ari Bumamuru ihura na Message Ngozi Garage Express yo mu ntara ya Gitega na Flambeau du Centre zo mu ntara ya Gitega zicakirana iyo ni na derby nayo tuza kuba tuvuga ko cyane ngira garage na Flambeau nubwo badahuje icicaro ariko derby ya mari derby jewe Darcy narabivuze mu minsi heze mu kiganiro gikire twabivuze ati garage ntitwoyiha amahirwe menshi ariko umugani wawe ni derby ntawo izi ni nazankino rero ego nubwo hariho arero turu bo uko biri kose bazoguma bakinira kuri cakibuga nyene nivyo rero ko diyumvira mu mwanya uheze imbere ko dukora ikiganiro biraboneka yuko umugwi wa Flambeau du Centre hamwe wotsinda ino garage hamwe wotsinda ino garage kandi ko ndabona ko ufise amahirwe menshi wo kubandana no mu gice cyane hamwe na iyi Garage Express yo bigaranze bikababwira ati nakaretwe nta nahiganwa twari turimo bakaba bamaze atakindi kintu bitegura atari no rukino ikigoye kumenya ni kimwe mbega Flambeau du Centre nzo have mera nka Musongati iri kwiyumvira championnat tubibutse ko ucuserukira uburundi muri Champions League azoba ari ubwa mbere muri kuri bo nibazova bagira ikibazo cyo gusanga biyumviriye yuko bahababuke kuko se abantu bavuga ngo baramenyereye yamahiganwa yo hanze uno musi nubwo kubamenyereza bayamenyereye ariko umugwi nyene nta message iri nko muri situation nk'iyi yuko iza kuja muri championnat no muri kombe c'umukuru w'igihugu byo bari bisanzwe kubera bo baramaze challenge haba gutsinda biramaze kubabako bisigura ko runo rukino rurinko enjeu nyinshi canke rurinko ibiharuro byinshi cyane kuko kumumenyereza Omar ntakagero ndabona ko nakazi gakomeye kuko cyane kubijanye no mu mutwe w'abakinyi birakunze kuboneka ko abakinyi bo ngaho mu Burundi iyo hageze ibintu bibiri hajamwe indoto ziba nyinshi gusumba ziba nyinshi kuko urumva wibutse ko Champions League uzoja guhorana n'imigwi komakome benshi twishiramo indege vuga ati twishiramo rero kijya vuga ati inzokurira indege Vitaro Royal
Vitaro Royale runo rukino nago cyo naruvugako uru rukino jewe ntaravuga byinshi sinikora nabo banengana yewe Vitaro irafise akazi gakomeye cyane go saba abahungu ba Royale bo ntacobera abo bahungu ntacobera bo bavuga bati no aho bageze bo akazi kabo baragakoze rero aho basigaye no munsi bageze ni ibintu byo kumaramaza abantu no kubatangaza bari kumwe na kocha wabo Kambaranga umugigeze kuba ari gardien wa kera wa Aigle Noir ubona yuko bashikiriye imigwi ikomeye yewe umenye yuko na Vitaro bayitsinze muri champion uno munsi rero kuja guhura kandi na Vitaro irashobora kuba yeza kubona ibyago nk'ivyo Buja City yabonye hamwe bo bitwara ndakubwira ikintu kimwe hamwe kubona bafata runo rukino nk'uko Buja City yafashe Royale ndakubwije ukuri turabona Vitaro natangiye kubona rino higanwa rya Coupe du Président novuga ko ari ni mu bihe babiri ari gihe kiri interesa gusoma ibyo twagiye turabona tuba tugeze ahantu tubona nyene babandi bakebeza kuko ubu dufise imigwi hafi 3 iri kigwanira igikombe ca champion tukagira n'indi ni 3 ikirakina ibintu vya Shadon vya Coupe du Président bisigura ko runo rukino rwa Flambeau rwa Vitaro na Royale sindakobeje ntigoroshe Vitaro mbese jewe runo rukino nubwo tubona nka derby ndo novuga ati y'amajaruguru y'igihugu ya Musongati na Olympique Star bavuga ngo ni zimwe mu nkino zizoba ziryoshe cyane kuri tariki ya 4 novuga yuko jewe uru rukino rwa Vitaro na Royale ni rumwe mu rundi rukino rukomeye cyane kuko ruzoba ruko ruratanga akazi ku mugwi kandi ukomeye ariko kandi kuri runo rukino wari kuravuga kwa Musongati na Olympique Star yo nimigwi yihuye turabizi yuko ni ibintu biba bikomeye n'ikibuga kibacuza ubanza ubona bo yuko batanatanganya n'intara nyinshi kuko uke gato Musongati nizo banza kwakirira igitego rero kwibaza ko izo hava yikura ku kibuga ca c'umuco Muyinga nibigiye koro ku rundi ruhande mu Bumamuru na Message hano tuvuga ngo tugira kumapuro za kono mengo message iri imbere mbwa natege nibyo ariko nabyo nibyoroshe kuko na Bumamuru sabana mugani wawe Bumamuru iriko iragenda muri vya bihe byo mu kurutonde turabona ko itari hasi iri kure gose ku rutonde bice binyibuza Delta Star ikina inakoroka yoyo yego Vitaro kugira ngo itsinde byarayigoye biboneka ko rero runo rukino na Bumamuru Message yoshora kurufata nka final kuko ndabona neza ko zino nkino n'ukuri haba Royale haba Bumamuru haba Olympic Star haba Garage ni migumenga nta chifisa cyo gutakaza ariko yarakoze wawu ndatsireka tubihe umwanya bisigaye byo tuzoba tumenye uko bigenda reka turindire cizi nkino ziba zituvyarira ariko ndazi yuko ari zimwe mu nkino ziryoshe cyane no gati nibwo zibanya hagati mu ndwi ziri ku masaha meza abantu baba batanguye kuva ku bikorwa guca kuri stade ukagenda ukarabika kayagwa cyangwa ukaja gushikira umugwi wawe ni bimwe mu bintu byiza ndetse biratera n'inguvu abakinyi kuko murabizi mwebwe nk'abafana yuko ari mwebwe bakinyi bagira 12 turabakengurukiye cyane naho kene kiganiro kirangiriye reka tubaye yindi gahunda yo mu yindi ndwi isaha nk'izi nyene mwadukurikiraniye ko ndibaza ko tuzoza tubabwira uko ibintu byagenze ariko ni nubwo amakuru yacu tugenda tuyashira ku mapaji yacu ariko turibaza yuko mu buryo bw'amasanamu tuzogenda duhura mu ndwiza Divenda gukengurukiye cyane wakoze cyane nawe dasi